mwebwe abarundi bose nagomba twumve ko dushoboye. Nitwaba tutaratera imbere, nibaba bateye imbere badutwenga ngo ntiduteye imbere, nagira ndababwire tubanze twese twiyemere ko dushoboye, hanyuma duce dukura amaboko mu mpuzu tuje kukivi. Nitwaba dukenye uno munsi dusonze twigumye, dukura amaboko mu mpuzu gusa. Umurundi wese ntagire uvuga ko yabuze ico akora, kuko iminsi twicaye ataco dukora ni myinshi cyane, kandi ibyo twari gukora biraturindiriye. None rero ntagire usubira kuvuga ngo yabuze ico akora ngo agume ariko aridodomba. Turi kumwe twese birashoboka. Urugamba rurwanya ubukene tuzorutsinda nta kabuza. Nico gituma mperaheje mwese ndabipfuriza ibikorwa vyiza, kugira ngo mu mwaka wunduza tuze duhure tuvuga tuti twungutse iki muri uwo mwaka. Umwe wese aze yigira inama arabe ico tuzosubira guhura, umwe wese avuga ati narungutse. None rero mwese ndabipfurije umunsi mukuru mwiza, muwuhimbaze muguma muzirikana ico twokora kugira ngo tureke kuzera inze, kuko nta muntu n'umwe asega arigira yishira ngo yizane.